mugabo ndarima. Urarima. Urafise none amatongo ahagije yo kurima nta handi atari bibi winyana nkuru gutabavyeyi nta handi. None aya mabuye nyene hanyubona hamera ne uduharage buke buke turamera mugabo ibigori sindonka imyumbati sindonka ariko kare tukihatangura kuhaba imyumbati twararonka kuri kwamye ariko baho muzayiki ziriye ndatera ikigombo kikuma nagasombe kugira ngo ndakaje nikubera nateye ako gapira munsi y'inzu nguma nza ndasira ku mwavu n'ahandi mbangura isombe. Hello bakunzi ba Inyishu Media, bakunzi ba Ntareji, hama nkuko nari nababariye ko turi muri ca gikorwa cacu nyene dusanzwe tumenyereye sijya mbere tubikora turacabibandanya. Ni nababariye ko ninatembereye mu ntara ya Bujumbura rirare aho nashitse mwagiye murabona mu nzira urugendo nagenda fata, ariko rero nashitse ngaha anye ndahasanga umuntu w'umumama vraiment ahumuye nkuko mubibona. Rero nawe nashimye ko twomanza tukakorana nawe tukaganira akatubarira ukuntu asanzwe abino nkuko mbona nahantu mwishamba nahantu kure nahantu n'imodoka idashika canke ikinga canke imoto ururira imisozi nta nindi mihana ihari nta nindi mihana iherereye ngaha anye nkuko muza kubibona. Rero habe ndamuha umwanya atuyagire atubarira akazina kiwe ubwa mbere. Amahoro muvye. Amahoro neza zendi Melania nsananiki kandi nkasanzwe ndumutwa mbumba akabumba ako kabumba ntakaronse ukanzanira sindakaronka ndikimuga murabona ko ngira ku nkono ariko ndemera nkafata isuka nkarima. Iyo ndimye ndarima sinimbura ibintu bica biyonga mu mwanya ntagira amase akwiye yo gutabira ibi bibuye ariko narahemeye nararavye kuri ngo ndaza kujyana n'abantu ntanguma nigumira ngaha kuri ibi bibuye nabo babanyaho hiyo bazarize natanguye ngaha muri risamba aha hari biti vyinshi ariko ivyo biti twaravyiciye birahera ntandemera ndahasiga inguvu ndapanga ibi bibuye ndaronka utwonye. None muvyeyi kahantu muba menga nta nindi mihani hegereye ni mu gahinga vyagenze gute? Twarahemeye mu mwanya komini yavuze ngo nibaduhe kuri uyu musozi ngo utazoharima ngo azoba yagivyo yivye. Jewe rero naraberetse ko bisoboka nagivyanje naremeye ndakorogota ivyo bibuyi murabona n'utuntu tuhari ni twinshi turantunze. Yego cyane. Anye jembo naramabuye muri mutuntu tw'utunanasi nta nibitoki mbona nibiti. None nta ngaruka mukunda kubona kari mwishamba nk'ibikoko vyoza bibatera ngaha? Oya ibikoko n'abantu. None musanzwe ubana ngaha n'umufasha wiwawe ca? Yego nuyo mukazana. Murafise n'umukaza mubana mu nzima? Yego umugabo wiwe yibereye ku kazi ariko mu mwanya abona turi haja turi babiri acayirarira kwa mama wiwe. Mama wiwe nawe nyene asanzwe ari wonga hanyene hagufi? Zewe nyene. Uri mama wiwe kwera ari umukazana wanje. Urumva cagira ubwoba kwirara? Birasika. Ego rero twe twaramutse tuza ngaha anye peko twatembereye hariya anye turabona ukuntu hameze tubona ni kure ni mwishamba. None watubariye n'umutwa urumutwa wiwe? Ego ndumutwa mugabo ndarima. Urarima. Urafise none amatongo ahagije yo kurima? Nta handi atari bibi winyana nkuru gutabavyeyi nta handi. None aya mabuye nyene hanyubona hamera ne uduharage buke buke turamera mugabo ibigori sindonka imyumbati sindonka ariko kare tukihatangura kuhaba imyumbati twararonka kuri kwamye ariko baho muzayiki ziriye ndatera ikigombo kikuma nagasombe kugira ngo ndakaje nikubera nateye ako gapira munsi y'inzu nguma nza ndasira ku mwavu n'ahandi mbangura isombe. Bakunzi ba Inyishu Media, turi muri ca gikorwa c'urukundo aho twiyemeje yuko tuzoza turagendera abantu tubona yuko bafise amikoro make
yego muvye bafise amikoro make aho tubagendera ndazi muri benshi mudukurikirana kuri televiziyo y'iwacu mufise umutima w'urukundo mufise umutima wo gufasha ndabizi mama mubikora ngaba n'abandi bantu bafise hako konona amafaranga y'iwacu tuja gufasha abantu bafise akamaro batunze ariko hariho abandi bantu ngaha anye mu gihugu c'iwacu bafise uburyo bukeye turakenye bavyeyi ni murabo ukuntu mwo bitugenzereza twege ntitwiba turaraba kwiba tukabona inkoni zoba nyinshi nico gituma dukuruguta ibi bibuye none muvyeyi ko wavuze ngo usanzwe nguri kimuga niko wavutse oya siko navuce namugariye ngaha kandi gihe baduhaye amatongo jewe nari inkomeye ibi nibigeragezwa vyangizuko imwuzure wa mwuzure wisa abantu mu Gasenyi wongera unsiduka nako n'inzu idutahiza hariyepfo nico gituma rero ngo arantakira urya mwuzure wo mu Gasenyi nawe waragukozeko warasanzwe uba ino canke waba nabaho n'utubati komine yari yadufatisize twose twaraheze tuzanzagurikira muri nyamwuzure utwo rero n'utundi bongeye kuduha none hageze nko ku kibazo cyo gufungura mufungura gute dufungura gute nyene iyo tuguza gafu 200 200 duca tujya ko gafu ubuza kurarira mani kera ucuryama mu gatondo ukazinduka uyora ibibuye ucuzinduka uyora ibibuye yego ukavyegeranya ugateramwe akabuto none nk'ahantu mukunda basi kukura nk'uburyo bw'ayo mafaranga mugura ko gafu nkuko mbona nta mirima mufise naho murima mbona ari ibitandara by'amabuye none nk'ukuntu muronka amafaranga muyaronka gute tuyaronka gute nyene kamuvyeyi bacu two twaci nitwo baza kugura akaganda 1,500 bakaca baterera kuri ako gafu abana bakararira mu gatondo bakongera bakiruka kandi busanzwe ufise umuryango yego ufise bakazana batatu bose baba iwawe oya ntibabi wanje abahungu babiri b'imisore nibo tubana n'uyo mukazana n'abakobwa babiri bose tubana ngaho iwanje abo babiri nabo barubace bariyo hakurya y'uruzi bavyaye 5 urumva abo ntibari mu nzi wanje bavyaye 5 none kubera iki baguma bavyara cane kandi menga uburyo ni buke bwo kurera abantu sinzi nk'abo kwimana ibibagirira niko babigenza yego bobo barirukanga barakomeye none muvyeyi wewe ugishika ngaho uratubariye wacuhura n'ikibazo uravunika amaguru wararonse basi nk'abantu bagufasha kubera ndabona ukuguru kiwawe kwarabaye nabi cameraman shira ngaha anye kwarahinganye none aho urashobora gukora ibikorwa vyiwawe neza ndahagarara buke numvise nduse nkacanza nkarabaho nicara mwijoro nkacandara ndibwo kuguru kose ndaranda ko minduru bukarinda bunkerako ariko nkaraba kuguma njamye kugakeka ntabo nkabona ntaco vyomarira kandi gusega nanze ntaco vyomarira nyene ndiko ndasega abantu byaranse nuko nogenda kuyisoko ngo nze kwirirwa ndabuguza abantu nk'abandi navyise ati bombwira ngo nasate gusega nyene si vyiza ufuma nyene winanata basi ukaburakora muvyeyi je no kuri numva ibintu ikibazo cyawe kirababaje kirateye n'agahinda nta kundi nobigira mbuze ukuntu mpagarara baca banzanira ko kabumba kaza ndabumburwa bya duke akarakongurisa 100 arakongurisa 200 arakongurisa 500 aho nkabandosikiza nkuca umuryango yego none usanzwe ufise n'umwuga wo kubumba none nk'inkono nk'iyi cameraman shiranga nk'ininiya muyibumba nko ku mafaranga ngahe nangahe nyene ko baduha 1,500 babaha 1,500 none nk'ingana nkuko unye muyibumba ku 1,500 mu mwakoresheje nk'inguvu zingana inguvu nyinshi ndagikora iminsi 2 ugikora iminsi 2 none basi nyimba atari banga woshobora kutubarira nk'ukuntu intambwe mutangura mu kubumba inkono kugira muyishikeko iyo nkono turayibumba tukayitangurira ku kizo kinini hama tukaguma tuyiduza hanyuma tukayagura ikicara tugaca tuyisira ku imbiga rero
mutangura kunguka inguzi ku kijo Ikijo. kijo kingananka ugacuga umuduza hanyuma ugashobora aho ucira izo mbiga ugashusira kuri izo mbiga rero none nk'ubu bwoko bw'inkono bayita gute iyo bayita impange hariho impange yego n'inka bayita impange n'ikiganjo n'inkono ntoyi iteka ibiharage no mu bindi n'ikibindi rero ibibindi rero ubuye ntibakibikoresha kare twarakora bakadutuma n'ibibindi binganangana nko basiramwe inzagwa ariko ubu baronse ibintu ivyo ntavyo tugikorerako dukorera kuri izo nkono nto akavya niko batekamwe imboga yego n'ubu turadukora utwavya ikiganzo naco bagicumbiramwe ubugari abakunzi banyishumeje murabona ndiko ndabashikiriza aba bantu mugira ico mubafasha ndazi murafise umutima w'urukundo umutima wo gufasha kagatima ko kumva wo ufasha umurundi mugenzi wawe na cyane cyane abantu badukuriye nk'aba anye bafise ibibazo bitandukanye muvyeyi cinda gushimira kuri umwanya umpaye ni nta kintu wumva wosaba nk'abantu bafise nk'umutima wo kwitanga kugira babashe bagufashe n'utuntu na dukeye bo dufasa bari n'umutima w'urukundo bo babagize neza cyane rero turagushimiye rero muvyeyi yego naze ndabashimiye ariko ntituzobaheba tuzoguma tuza kubagendera kugira mubashe kutuyagisha bakunzi banyishumeje aha rero nako ndayaga n'uwo mu mama aratubari ibintu byinshi ku buzima bwiwiwe nubwo atari ibintu byiza bishemeye yaciye mu buzima butameze neza aho yaronse ahantu arima agaparasera karimwe amabuye nta kuntu yorima arimye ntiyimbura inzu bamuhaye yaramusidukanye imangi mugwako baba ahantu hadashika n'abantu naje kugira ndahashike ndibaza muragiye murabibona ukuntu kugira ndahashike byangoye cyane ndabashimiye cyane mubandanya mudukurikirana